Reka ntangura ndakuramutsa utanguranye nanje muri kino kiganiro. Big up sana close amaze kura subscribe kuri Amasinzo TV imani guhezagire. Today is another day. It's a beautiful day. Numunsi udasanzwe. Ndakubwira ko ndi kumwe n'igihangange. Umwanditsi w'amateka. Jenny to Ardo promoter. Mr. Connaisseur Noir Africain enfant noir ambassadeur muhuza ndabidadanure. Mr. Kampinzani. Yesa umuntu turi kumwe rero nizere ko amaze kumubona. Mwitende Vissa amakangara. Reka ndagusabe umfashe kumwakira umwanditsi w'amahit menshi agiye atandukanye ariko muri no mwanya turiko turi novora Turasa. My brother vipi? Fresh bro. Meze neza. Meze boma. Kabisa uraryohewe bro? Je ndaryohewe gose man. Kabisa n'ubuntu bw'Imana man. Kuba mpema. Kabisa. My brother ni Vissa makangara Turasa kwanza kapera bro. Ngoma Turasa yes. Turasa ni Musa. Turasa nyene. Turasa yeah uko nje nawe duteye twimereye nk'amahasa. Turasa yeah je nukuri simbesha je suis amoureux de toi yeah amoureux oh je suis amoureux de toi amoureux oh je suis amoureux de toi yeah. I wanna call you for you kabisa. Ani Vissa makangara nizere ko amaze kumwumva niwe turi kumwe ngaha kuri screen za telefone yawe nizere ko amaze kumubona. No muririmbye agiye akomeye cyane urabona ko yanaberewe. My brother waberewe bro. Merci. Kabisa. My brother hari umuntu ari karakuraba ngaha yifuza kumenya Vissa uwari we. Ndiko ndakuvuga uri muririmbye abenshi bakumvise namaze kukuvuga ariko kwidondora birenze ngaho. Kandi baza sinavuga byinshi birenze ngaho kuko byinshi wabivutse n'ivyo nyene. Kuko ntavuze. Okay, je ntwa Vissa kuba ashatse kunkurikirana kuri channel yanje ya YouTube ni Vissa official Mr. Turasa. Akona kazina gashasha bro. Kona kazina sigaye ntabwo mwisite. Mr. Turasa. Hari umuntu rashobora kwibaza burya Vissa sanande. Musa nande bro. Je sana uwo nkunda kandi sana umuntu ari we wese. Washatse kuririmba nde rero? Niwe nta mudemo Vissa nta mukunzi Vissa. Wawe ndiko ndavuga we my brother. Jewe naririmbye tusanga tuvyumva kimwe. Nukuvuga Vissa muri kino gihe inspiration yavuye ku mukunzi wiwe. Burya Vissa sanzwe afita umukunzi canke no muntu babana hafi. None mbona ko nkuze mane. Mubana hafi. Yebaka. Kabisa nezera abantu muri ko muraturaba urabona ko ari umubeje bogara apana vya bindi byo kwizanisha nyandikisha ubu commentaire ngo dushaka nimero eka ivyo bintu bihagarare. Vissa murumva kasanzwe afise umuntu amuri impande no kuvuga guma agira gute aguhanagura canka kugira agira gute newe ntumufise uguhanagura gana kabisa. Vissa indirimbo imaze iminsi mike yiri ku rubuga rwa YouTube. Imbere gukora indirimbo ndifuza ko tubwira urugendo rwa muzika rwari rumeze gute ni mu gihe kinini cyane Vissa tutatiko tumubona mu gakino abenshi bibaza ngo Vissa yahevye muziki byari bimeze gute nyuma yo gusohora indirimbo. Okay, nyuma yo gusohora indirimbo byari ibintu bigoranye sana kuko natanguye nuko nagiye mbandanya byabaye ibintu bigenda birahinduka kuko twatanguriye mu ngwane nyinshi ndende kandi bisanzwe natanguye ndi murapere. So mugabo bivanye n'ukuntu ahantu twari dufashwe bitagenze neza turavayo ubu turigenga ariko nta musi umuziki uzokora vuga ati ngo ntambamiza abayemo n'ubu ziguma zibamwe ariko tuguma dukora. Inyuma yo kubona Bwinshi on the floor aheba no kuvuga yigaragaza nk'umuraperi R&B no kuvuga akaririmba imidiho igiye itandukanye na Vissa yavuze ati naje umuziki n'umuziki sinoguma muri hip hop gusa ahisa nabiheba. Vissa koko wahevye hip hop ko twakumenye nk'umuraperi? Oya ntabwo nahevye yose kopo kai ariko urumva mu buzima turimo uraba ati ikiruti kinde kabari cyukora kabisa. Uri muri babandi ba Alvin Smith bakubura ngo ukeneye amafaranga aririmba R&B. Oya siba mukene amafaranga urema none ntaba afise amafaranga barimba hip hop barahari nitubaza ariko ngaho ntimubaze kubera ko benshi bariko baragira ko babiheba baja muri R&B kubera hip hop atamafaranga arimo benshi babivuga uko kuri wowe niko bivuga. Oya kuri je siko no bivuga kuko
hip hop urumva abana bayitanguye benshi bakera urumva yarabarishe kandi n'ubu harabiri kwirariha gusa nibije nyine bigomba bigaruka umuntu akora ikintu asanzwe yiyumvamo. Ni kuvuga umuntu akora ikintu asanzwe yiyumvamo. Vissa uno mwanya uri ngaha nka Vissa Makangara ejo uzoba uri ntande? Ejo kwanza je ubu mwanya ndi ngaha nka Vissa nejo nzoba ndahari nka Vissa mugabo ari kurundi rwego ataruru. Ubwo niko nashatse kumenya burya Vissa yo bariko yitunganya gute kugira ngo tuzomubone mu yindi shusho. Yani kuvuga se ni cayi ibikorwa ne byinshi sana ama collaboration ni menshi sana kuma dukora. Kandi imbere ya Turasa ndibaza hariyo ikindi gisasu nyene ciza simvuze umwaka ariko kizoza hage cyoza ari collabo cyangwa sanga ndumwe. Kabisa no kuvuga iyo umuntu ahejeje kuvuga ngo ndi mu gikoni no kuvuga abamaze guhisha tukicitegejya. Umusa wapi sino kubwira umunsi man ya kabisa. My brother felicitation kuri video nziza cyane isa neza. Merci. Video ya nago twaye uburyo bwinshi twumva ngo nama miliyoni yarahagiriye. Bro nukuri navuga ko ugenda ndirimba twaye uburyo bwinshi ariko iciza niko dushimana ibintu byaje ari vyiza kandi amasanamu yabonetse ari meza nubwo habaye ingwane nyinshi ugeje video tuyishooting bro. Kabisa byagenze gute rero my brother ingorane za mwahuye nazo imbere yo gukora audio imbere yo gukora video byari bimeze gute? Yani kuvuga yuko bwa mbere napanze ngenda gukora video shitseyo dusanga mutibe twavuganye ntabwo yabwiye direct ko ngenda gukora video. Mutipe naciye ko yankoreye yankoreye audio nshitseyo rero bisaba ko bazana umudemo du shooting mu masaha bwije cyarusanga rero umudemo bazanye dusanga bibaye ibintu nyine umva ni ibintu bamutima atabyashaka gukora uwo munsi turawurata niba tibukeye bwaho bazana uwundi mukobwa nyine turakorana nanye no mudemo maze kuza tubona niko ni babandi baza bakurikira ibintu kubera ikiryoha mugabo atavyo basanzwe bazi niho je direct cyambwiye ati manzu genda utuze ko amafaranga natwa yose yari yaheze genda utuze urondera ubundi buryo dukore kugwa gitomoye. Kabisa umanzura garuka kandi ngarutse muhira ndipanga abafana bamwe bavuga ati kuntu twumva aho dimeze support zacu twaziguhaye bivanye n'uburyo bw'abafana ukuntu basizemo umucango ibintu nkuko cyandasubirayo cyandakora video ariko byinshi twayivuga ko video yamaze kuba yarasohotse nubwo yaruhaye umwanya muri no kuturuhisha mu mitwe ariko turashimana kuko biko bigenda neza. Nina video iri kibikora neza ku rubuga rwa YouTube iri novuga iri kugururira imiryango kuri wowe ndifuza kutubwira nabaye abantu bariko barakurondera kubera ijya video. Okay ni kuvuga nanje ubwanje ibaye video ya mbere nshoboye gupostinga mu minsi mikeyi nkaba mbona ikwiriruka kujya kuko ntabwo nibyo nibyambere nabibonye kuva nkitanguye umuziki so nubwo nari muri management ntabwo nakora indirimbo ngo yihutuko rero benshi barandondera ni benshi gusana sako twavugira ngaha gusa kakora ziko jewe ndi umuntu w'abantu ya uvuze rikwani kugwa twayikorana kubera nanje je ndashobora kumukenera nkuko na nyene yankeneye niyo mpamvu ntashobora kuba ndi umuntu ushobora kugara ko tani moto mfise atani moto mfise ariko haro tubwiye ngo utagira moto urasenga Imana vuba urashobora gutwaza ende vangwa canke ibindi bigiye bitandukanye V8 no kuvuga ni ubuntu bw'Imana brother ni ubuntu bw'Imana gose kuko ibintu byo mani sinzi ukuntu bivuga ya bro reka dukore gusa ahubwo ndashimira hari umuntu umwe yamfashije nyene muri yo ndirimbo uko tere byayanzaye maze gushika inyanza nyene mu kugaruka nsanga ni naho nayikoresheje acaba umuntu acandumikana n'amahera yo kuza nyene ni wa muntu nyene umuntu akubwira ati yuko ni wa muntu aba kuri hafi nyene ushobora kuririmbira Turasa. Kabisa Imana muhezagira uwashoye gufasha nende naho imvana inyanza nivyo kujya mu nzira. Kabisa Imana muhezagira uwo basana Vissa yego ujya sana jewe nyene nuko vuga urumva ko ari ibintu bimeze fresh sana. Vissa ndifuza kutubwira uri gukorana gute n'abaririmbyi bahani wacu mu gisagara ca Rumonge? Ni kuvuga ntabwo turakora n'abaririmbyi benshi mu gisagara ca Rumonge ariko biriko biraza kuko nubwo tubona promotion ariko turazimwa nyene ariko bizotinda biza bishike ahantu nyene umuntu yabishaka gusa ikintu ciza buri munsi kiridandaza.
kabisa. Vissa watubwiye yuko kare mahora muri management uno munsi ntabwo mufise abantu bahagarariye ibikorwa byanyu. Oya man jewe ebaka ukunyene mbona ibikorwa byanje n'igenda bihagarikiye ubwanje nyene n'umutwe wanje je nyene nta management ndimwo ebaka nduko gusije ije nzohijamo bivanye n'ukuntu nyene tumvikanye n'amasezerano ariko ubu nzitonda nta gupfa kwinjiye muri management ariyo yose. Niki kintu wabonye muri management y'ubwa mbere warimo kitakuryoheye? Okay, ni kuvuga muri management narimo bwa mbere twarakoze neza, twari bamwe, twarumvikana, ariko nuko ikintu cambabaza nuko buri kwezi indongozi zahinduka. Kusanga president arahindutse, vice president arahindutse, urumva ibintu nk'iki gusanga uwuje una musi nawe bamutwaye ejo kandi kundi koranya cyo kudana mategeko yiwe kamenga muri iki gisota. Kabisa. Yana yari management yitwa gute yande? Ya Mbugistewapi man. Kabisa. Nta kantu no shima muri Mbugistewapi. Yani kuje ndashima sana muri Mbugistewapi kwanza sana JohnBni. Hari ibintu byinshi yamfashije kuva je nkitangwa umuziki. No utanga amako ya JohnBni. Koza naho jewe mpotera vraiment. Johnny Barongaraza arantora nsanga muhira arazaranyikura muhira antwara muri management yiwe ndakora neza kandi nshika gukora indirimbo audio na video itwa Itike. Yego vraiment je ndamushimira sana kandi ubu je ndimo ndacamushimira ko ni Mutama nyene nubwo ntari muri management yiwe. Nko kenera Vissa kugira ngo amukoreshe mu giteramo yo mwaka yahe mafaranga angahe? Ije siyo kuvugira ngaha man je bisaka ibintu kwicara hamwe tukabiyaga n'ubu bankeneye. Kabisa. Vissa dusigaje imisi mikeya cyane ngo turangize umwaka. Vissa uriko witegura gute kuryohera abafana na cyane bamwe bari barakwibagiye muri cagihe bo rwameze nk'uhagarika umuziki kidogo? Ya je no mvuga yuko byinshi twomanza tugasenga Imana tugashika uwo munsi tuhashitse nimanzaba ndi ngaha nyene muri kino gihugu canke ndahandi hantu urumva nubwo ntokora igiteramo ariko hariho byinshi byiza nzoba hanyene nk'abafana banje umva bizoba biri ku rwego rwa rusumba Turasa kuko nshaka kubaha ibintu biri hasi byo tuma badebukirwa. Tuzokwame twitega Vissa audio avec video cyangwa tuzokwame tumwitega kuri audio gusa? Eka ntabwo novuga ati ngo ntuzonyitege ngo video cyangwa ngo uzokwamwitega ngo audio zonyene, ni kuvuga ama audio azoboneka ama video azoboneka. Ni mu gihe impamvu nari nkubwiye uko ni mu gihe twaronse amakuru avuga yuko Vissa inyuma y'ijya video ubukene bwabaye bwinshi. Bro je nta bukene mfita vraiment kuko ariko nubwo atabwo mfita novuga ko ndabufita kuko kira muntu wese afite ubutunzi n'ubukene. Ti muntu wese afite ubutunzi n'ubukene kuko je mfise ko bandariye umuceri n'ibiharage hakaba ari undi muntu arariye isombe n'ubugari gasanga ari uri ikivunde cyonyene kiri ku munyu. Urumva rero n'ubutunzi bose n'abatunzi umugabo kandi byose biri nk'ubukene gasanga ari nuri inyama. Kabisa. Ariko ndagushimira my brother ugukeneye yo kuronka nkahevuga platform posting akibikorwa bya my brother. Platform yanje kuko ona ko namaze kwanza gupotera nagarutse bushasha cyane ndondera ko sana ni Vissa official ucundonka kabisa kuri YouTube hama kuri Facebook wandika Vissa ukabuhejeje kabisa. Vissa ukabuhejeje ugacumuro nka byoroshye. Reka ndagushimire rero kana ndagushimire vraiment kabisa akira bitano rero naho ugomba 10 kabisa. Reka ndagushimire wowe hivjurimwo urabana natwe. Reka ndanagushimira uzamaze kuri subscribe nga kuri Amasinzo TV. Imana guhezagire cuja no kuri Vissa official ukuri subscribe kugira ngo ibintu bibaranye bigenda ku rwego urushimishije cyane. Ni wa mushigikira Vissa no kuvuga uzobushigikiye umuziki w'Uburundi, uzobushigikiye Amasinzo TV, uzobushigikiye Ardo Promoter. Imana guhezagire. Jenny Ardo Promoter misa koneseni Afrique. Amfano ara ambassador mpuza ndabidadanure misa kampinzani. Ja bless.